Umukunzi hano Unagire rero yaratwandikiye yifuza yuko twomugira inama ku kibazo ciwe afise. Yatwandikiye atubwira ati namahoro kuri Black FM. Ndi umusore w'imyaka 27 nari mfise ikibazo nari nifuza yuko mungira inama. Nakundanye n'umukobwa igihe kinininya rero igihe cyose tumaranye ntabwo yigeze yishimira ko tuvugana kubijanye n'umuryango wiwe. Ejo bundi twariko turaganira dupanga ibijanye nuko twobana cambona ararize kandi cyane naragerageje kumubaza ikintu gitumye yiyumviriye umuryango wiwe gituma yiyumvira umuryango wiwe agacarira ariko ntiyashimye kubimbwira bigeze aho bintera ikibazo kuko nta famille yiwabo nimwe inzi kandi nashaka kuyimenya kugira ngo ntegure kuntu twobana ndabasavye mungira inama y'ukuntu no bigenza kuko birandemereye. Numusore w'imyaka 70 yatwandikiye yifuza yuko twomugira inama ku kibazo afise ati je nakundanye n'umukobwa imyaka myinshi pe tuza naho dutegura kubana atariko uwo mukobwa iyo tuvuganye kubijanye n'umuryango yiwabo ararira gose ndetse akarira cyane ati n'amajiji ituma tuvuza umuryango wiwacarira ntashaka kubimbwira atahubwo akomeza kurira ahubwo birushijeho nayimubaza n'ubundi akarira atari bigeze yaho bintera ikibazo ko ariko je niko nategura kuzobana nawe atariko nawe iyo tuvuza umuryango wiwacarira ati mbega ndabigenze gute Nkoriki kwa kino kibazo ko gitanguye kundemera kandi nifuze ko n'umukobwa tubana vuba kandi cyane. Ikibazo gikomeye cyane Mr Biggie bitoroshe cyane ku kwihanganira mu gihe utakirimwo cyeze toroshe cyane gutahura mu gihe utakirimwo. Inongira inama kuva ejo nariyumviriye impamvu yashura kwirikiratera uno mukobwa kurizwa nuko bavuze umuryango wiwabo until now jibu harifiki nta kibazo nta nyishu yavyo ndonka wowe canke ujya mutima jewe naje ubwanje nkujya mu inyesho nimwe ndakubwira ahubwo n'ubuzima yabayemo n'umuryango wiwe isoke nanci kintu nashobe kuciyumvira ko mongaruka nkaco nongira nkibaza niba ari ubuzima yo barabayemwo n'umuryango wiwe iyo onya ishura kuba impamvu yo gutuma basa tobumbura umunwa ngavuge kuri famille yiwe ngisha vuze ko ino ntuze okay ikintu kimwe ngo ndabwira ati mu bisanzwe ni ubuzebaye mu muryango wiwe right ugejeje kuraba usanga ni wa mwana maybe umuryango wataye akiri muto urumva no muri hato babwiye tuko tubakunda cyane tubafana bya hatari look so rero mingo ni more ni hatari sana kuko telefone wabande katubwira ni anyway ndako ndavuga ati rero bivana ubuzima bayakuriye musanga umuryango wamuteranya akiri muto usanga swat yabuze abavye akiri muto usanga swat yari umwana wishusho bajya bana bavuka batagira abavye batagira se bakataka mwe hakana kacabura umwakira afite ibintu byinshi cyane bihari bituma yumvise umuryango we acakura mosozi harimo cyane ugasanga maybe mu bihe by'intambara bya kera abavye umuryango warahonye byose tunashoboka bigatuma we muri we yumva umengo wapi ariko iki nico bicitwazo cyangwa kibe ngo how can I call it like nico bicitwazo cyane nico ba ikibazo cyo kutabwira umuntu muri kumwe mu rukundo ibazo ofise kuko niba mwakunde n'umuntu it means muri umwe mwagiye kuba umwe mwiyunze rero mwiyunze bivuga ko nta normalize nta bubeshi buba bukihari nta guhishanya kuba kuhari muteza kuba muri open ku muntu wewe wese ku kishasho cyose ukamubwiza ukuri umutipe wa muri kumwe nakubwiza ukuri muzabwe kugira mubane muzinanye ubuzima waciye akagukunda kuze ntahave aza bagukunda ibaza ngo nibindi bintu kuko nkaho onye umutipe cyamagira ubwo ati mbega ni kiye kintu cuba kiri hagati y'umuryango wiwabo canke se yoba yara ekeshora kuno kuba wibaza abona Biggie yuko ari action yoba yarabaye muri famille wabo we ubwiwe ashobora kuba afise mu ruwa canke se akaba afise kahise kandi kiwe katabaye keza bituma umuryango wiwabo umujana dokumubwira ati you are not the one in our family cyangwa se ntabwo uri umwe mu muryango w'iwacu cyangwa uvuga ati rero famille yabo yaragize ikibazo nkuko nyene ntashaka kuyivuga ko cyangwa se ntashaka kuyigarukako ariko ikintu cyo kinovuga nuko kenshi iyo urukundo ruhari
amba numva yuko umuntu bamwe amaze kuba umwe si mwamaze gupanga yuko mu by'ukuri mushaka kuzobana bigi mugihe uri umuntu uri serious niwe wigeze kubimbwira fa passe mu gone ko twari turi kuri micro twiko turaganira bisanzwe kandi for really birakwiye yuko umuntu abwiza kuba serious mu buzima ndetse akavuga ati ngwiza gufata ingingo nka je ubwanje as a boy ngwiza kuzogira famille muri kazoza sivyo hagira ibintu bimwe na bimwe nigomwa niba niko kugendana n'abakobwa benshi nko kudatinga n'abakobwa nako kugenda mu bintu bindi bituma byumva yuko bitazo kugira umupapa mwiza cyangwa se umugabo mwiza wo mu rugo rero kumva yuko ico kintu biza kukireka ndetse ukaba kumwe n'umuntu mu vyumva kumwe rero uwo muntu mu vyumva kumwe si wumva yuko ari we muntu wawe nta mpamvu rimwe yo kumuhisha buri kintu kimwe cyose cyakubaye ko mu buzima n'ubundi ko bimeze rusanzwe nk'umuntu rero mupanga yuko mugira muze mubana simva yuko hogira yaho itsoke birababaje kuvuga kuri famille yawe mugabo ni byiza kumwugurukira ukamubwira ico kintu caba carabayeho kugira ngo muze mubana kuzi donc ageneye n'umuntu amuzi ntazi ahave yiyumvira kubwira ngo mpeka mu gihe ufise ingorane y'umugongo waravunitse niko bimeze ukwibwira umuntu mugani wa Tom Close ukamwiyereka ukuri kugira ngo ashobore gutwaza izo mbago z'ubuzima sivyo rero ukumva yuko niba ufise ikibazo mu kuboko umubwira ati dafise ikibazo mu kuboko ntazava shaka kugutiruza ikintu kiremereye mu gihe ufise ikibazo mu akumenye kuva kuri A kugiza kuri Z ku buzima bwawe bwose uba warabayemo rero numva yuko umenga arakwiye kwicara hamwe n'uno mukobwa akamubaza ati please niba vyukuri unkunda cyangwa se warigeze kunkunda ntubikore kubera yuko ubishaka basi bikore kubwo kunyubaha no kubwo kunkunda umbwire what is the problem yeba iri hagati yewe na famille yawe cyangwa ni ikintu cyo kirabaye kuri famille yawe gituma tuyivuzeko uca wumva woje kuko kino kintu kirakomeye bigi kandi kuzana umudamu ameze nk'uku ni yamarira n'ubundi mu rugo ningora ni kagahinda wewe yamara uzokwama mu rugo rero nizere yuko abantu bose mukwiye kuraba mukamenya ati mu by'ukuri ni ryari cyangwa se ni giki yadukwiye guhicanya n'uwo dukundanye gusa nkumva yuko akwiye kuraba akegera n'umukobwa bagira ico baganiriye kubijanye n'urukundo rwabo yatireze urumingo ndetse kumwe n'umugenzi wanje Bigi nawe nufite ico woterera kubona bari kuri YouTube mushire muri commentaire nk'agatonya turagarutse tuzisoma